Yongere murakenuye muri komine Ngagara abanyezamu bahawe akazi n'abasanzwe baba muri iyo komine baridogera igipolisi. Abanyezamu bava yuko abapolisi babakubita mbere bakanabafunga, n'abanyagihugu babahaye ako kazi k'ubunyezamu baridogera igipolisi uko ico gikorwa cyo kwirarira gisanzwe kizwi n'abajejwe intwaro. Ni inkuru ya Patrick Bakina. Turi muri quartier ya 5 muri komine Ngagara kwigenekerezo rya 15 Gitugutu ni saa 5 z'ijoro. Turi hafi yaho benshi bita kuri Sesinga aho twasanze abanyezamu baraririye. Umwe muri abo yatubwiye ko yigeze gukubitwa n'umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri komine Ngagara afadikanije n'abandi bapolisi. Twari kwitarike 12 dushitse ku mugozi nkuko twahora tubigira, hari nka saa z'ijoro ziriko zirarenga, acaza umuntu aje mu taxi. Uwo muntu yari kumwe na chef de poste, sinari ndamuzore wo mu chef de poste we naramumenye. Batanguye kunkubitira kuri barabara impande yo kwa patiri, hama aratutwara badushikana hariya mu Gasho ikomine. Mu Gasho nyene bagenda baradukubita, hama barazanye n'abandi babakuye muri 6 nabo nyene baza barabagira nkuko nyene babakubita. Muri quartier ya 5 hoho ngo abapolisi bahora bakizubura mu ijoro batambaye impuzu zibaranga. Badusanze aho duteraniye ngo ariko barakizura bariko mu mapatro babanta n'isivili kandi bamwe muri abo banyezamu barahevye ako kazi. Kubera iyo hohoterwa baragahevye, babona ko batabishobora kurara barakubitwa bajana mu Gasho. Uyu ni umwe mu banyezamu bahevye ako kazi ngo kuko yigeze gukubitwa n'abapolisi bacungera ku rugo kwa Zed Feruzi ngo bamusanze kwibarabara. Baguma tubwira ngo twenge tujeje umutekano ngaha, ngo kandi ngo ntaho twimiriwe ngo kuja ngo n'igisagara cyose ngo tujejwe ngo kugitemberamwo, ngo muratutsi ho ngo muragisho dukoraco. Niho baca bagwa ko baratangura barandikagura barankura niko tina inambaye mu nyuma nayo nazomba ngo nokurasa. Ico gihe rigipanga mbere nari ifise baciye bagenda bagitwaye, tusha dusanga n'abapolisi bararira ngaho umuntu w'umutegetsi ngaho haruguru nambari Zed Feruzi. Eka n'abanyagihugu bo muri komine Ngagara bashizeho ayo makomite y'abanyezamu ngo baridogera abapolisi. Bavuga ko ayo makomite bayashizeho kugira ngo ubusuma bugabanuke. Hagituma n'ubundi twateza kwirarira kuko abanyagihugu barari amakori kugira bararigwa na leta. Igihugu kiri mahoro ni batwereke ko igipolisi gishobora gukora akazi, nivyo tuzobihagarika. Hagituma boza kugusumira abanyezamu bijoro, hariho ababahaye akazi. Twumva abapolisi yuko bashaka kwigenza nk'abandi baza basumira abakozi twe twashizeho. Abanyagihugu bo muri komine Ngagara ni batawura igituma bihembera abanyezamu kandi ari igipolisi n'igisirikare gijeje kubikora. Mustanteri wa komine Ngagara Desire Gahungu yamenyesheje RPA ko haza gutunganywa inama no munsi kuva kwa 4 ku mugoroba mu nyuma y'amasaha y'akazi. Iyo nabiza guhuza abakuru amakaritiye yose agize Ngagara bakaza kuvugana ukuntu ikorwa cyo tunganywa agushasha mu kanya n'amakuru ya politiki. RPA yategerezwa kuba ku munsi w'ejo kuwa 4 hariya benshi bita kuri Carrefour muri komine ya Ngagara ntiyabaye ikiba. Mustanteri wa komine Ngagara hari bari yategerezwa kugirisha iyo nama akaba atigeze ahashika, mbe ntigeze anamenyesha igituma iyo nama isibijwe. Ivyo bikaba byababaje benshi mu banyagihugu ba muri quartier ya Ngagara hatandukanye yo muri iyo komine. Kurikirana bamwe muri abanyagihugu baganire na Patrick Bakina. Twari tuje kwitaba tumva igituma umuntu atuma kwinama mu nyuma ntayigirisha. Nico gituma ubona abantu bose kubera umutekano wabo bifuza ko umera neza, bose bari bagerageje kugira baze kwitaba babaze igituma abapolisi bagirira nabi abo twitoriye ngo aducungere umutekano. Abapolisi bavuga ngo ni hejuru, ngo ni komiseri. Uwo komiseri rero twari tumukeneye, tubakenera mustanteri kuko niko rwego rukuru rwo muri komine. Ukomiseri ngo atwarame tushiriza amakenga icyatumye atabivuga hakiri kare ngo abwire abo bashefu to karite baturaritse batubwire umunsi nimvo n'igituma n'ikintu cyamusibije kugira ngo ishengero ryose ubonye ryari ryaje aha twitavye ibikorwa kubera bitubabaza. Twe dukeneye ko abo bantu twashizeho ko bogumaho bareke kuza kubagirira iterabwoba kuko twabashize ko kubera tubakeneye, kuko abapolisi twifuza ko botugira umutekano babonye ko aho hantu hose batohakwira. Cha twishirira ko abantu bacu twizeye kandi turashima ibikorwa bakora. Kare hari ubusuma no warengana mwijoro wazibona abantu bagufashe muga kuva abantu bagiyeho kwari dufise agahengwe. Uwo mukomiseri rero na mustanteri nibo twashaka kubabaza ingene bashobora gutucungira umutekano kubera ubusuma ni bwinshi.
ku mugoroba barambura abantu mwijoro baramena amazu bagatwara ibintu mu nzu rero icyatumye dufata ingingo yo kuronda abanyezamu badufasha kwirarira sukwera ubutunzi bwinshi mu bisanzwe karakazi k'abapolisi kuko nicyo bahemberwa mugora bizi iminsi yose bavuga ngo umutekano wanyu n'uw'abapolisi ngo ni nyabutatu mbere ngo ubudata ni nyabune ngo ntidushobora gukwira hose nico gituma rero twafashe ingingo yuko tubafasha mu gufasha kwirarira turabonamwo gukengera umwanya muto umunyagihugu afise nk'umuntu rero umwanya wiwe yawuhebeye inama hamakaza gasubira inyuma bavuga ngo ntibakeneye umugozi ni dissuasion umugozi urashobora gutangera imodoka umugozi urashobora kubuza ubufite ikigwanisha mugabo ico ni kintu bafashe kugira ngo bashobore kubona ibirengana uwo mugozi rero wa polisi bazi mwijoro bakayikura bagakubita abanyezamu RPA yarondeye musantero wa commune Ngagara Desire Gahungu kugira ngo agire ica bivuze ko ariko amatelefone yiwe yose uko ari abiri yarajimije ndashimiye kozi benshi bita barrière ngugiye gushingwa guhera isaha 5 z'ijoro ibyo ni byafundikiwe jo kwa gatanu mu nama y'umutekano yatunganijwe na musantero wa commune Ngagara hamwe n'abanyagihugu arongoye Patrick Bakina yari yagiyeyo. Iyo nama yatunganijwe n'umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri commune Ngagara hamwe na musanteri wa commune Ngagara. Abanyagihugu bo muri iyo commune barashikirije amakenga yabo babicishije mu bibazo babajije abo bategetsi uko ari babiri. Ivyo bibazo vyari bijanye cyane nuko hugumizwaho imigozi bita barrière mu kwirarira mwijoro nkuko vyari bihasanzwe. Kugira ngo impari zihere musanteri wa commune Ngagara yaremereye abo banyagihugu ko boshiraho iyo migozi ariko guhera saa 5 z'ijoro. Desire Gahungu twafunditse yuko ikibazo cy'umutekano ikibazo kiberekeye bonyene bafatanije n'abapolisi n'abajeje intwara duca tumvikana yuko kuva uno munsi bateza kubaha abajeje umutekano bagatembera mu makati yose agize commune Ngagara haba mu ijoro cyane ku murango mugabo kandi ko abamaze kwiyungunganya mu gushinga amasosiyete de gardiennage kizira yuko bagira amabariere ku murango amabariere bazoyagira igihe c'ijoro citeye kugera isaha 5 z'ijoro. Abanyagihugu bari bitavye iyo nama barashimiye ngingo ya mustanteri kandi ko bagiye kuyubahiriza. Turashimye n'ukuri inyifato ya mustanteri yagize cyane we kuko ahanini yatwumvise yarazi akarusho aho byari bigeze nico gituma mbere yakiye abishigikira aremeza yuko ashobora no kubisigura imbere wataravyumva bavyumve kuko umupfasoni yagenda kebaguzwa naho haba ari sambiri ariko byaciye iruhande kwibarabara kuko mabarabara hariho abo banyezamu twashizeho baba bahamubona akagenda afite umutima mu nda n'ukuri ivyo bintu byacu bikamaro cyane kandi hari n'amasaha baduhaye saba tubinoganze kurusta kuko cyane cyari giteye intambamye karako kagozi kandi akagozi si fili barberi ni dissuasion none batwemera ko tugisira batwiye amasaha tuzobishiraho tuzakurikiza n'ivyakenerwa ko yo iri imbere cyakigira inyuma tuzobivugana na mustanteri. Iyo nama ikaba yarangiye mu kanyamuneza ntangere ya Mukike na Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura Gisozi na Rusaka mu ntara ya Mwaro bamaze hafi kwezi barara ntibuca aho karere akaba gategwa n'abantu biba mu mihana bigatuma abanyagihugu batakijyama. Ayo makuru akaba yemezwa n'abajeje intwaro bakemeza kandi yuko batari bamenyereye ubusuma nk'ubwo. Mariko Kirura arabwira uno munsi ingene yasanze byifashe muri commune ya Mugongomanga ko yaramaze iminsi. Abo bantu bivuga ko arabasuma ahanini ngo basahura ibiribwa ivyambagwa bakongera bakabaga ibitungwa basanze mu mihana mbere no kwica bakica. Uwo muntu yapfuye no ku mutumba wa Buhoro bamwitana ubure. Uyu munyagihugu twasanze aho bita ku Majombe ni muri zone ya Jenda akaba yemeza ko ngo abantu biba mu mihana bateye umutima uhagaze abanyagihugu. Ahantu kure basiba gutera hirya no hino kuko nta jona rimwe gijana kubera ko tuvyumva kumva ko ari mugwi y'abasoma bavuga batankwa bavuze mbwango bafise imbugita n'amakoti maremare. Nkuko abo banyagihugu babandanya bavyigana bamwe muri abo bantu bamaze iminsi babasahura ngo boba baduga bava mu gisagara ca Bujumbura. Baje ku moto ko batubiye ku moto zitanu cyaza gatandatu hanyuma mugabo abanyagihugu barabahinze barabafasha. Abo banyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba ku buryo niyo hageze gutabara bitoroha. Uyu musore akavuga ko yatewe icumu agiye gutabara ahari ko havuga induru. Cyarugo y'urugo rw'umugara no yari karavuga ati bacinga njambona rajangana kubera nari namwumvise sinenzi yuko ari umuntu yaca ntende nca numva yari inteye mwitako
10. muri kino gihe abanyagihugu ngo bakaba bahisemwo kugira amarondo. Tubonye muri iyi minsi gusa nabitanga kuza nta n'ukwezi guheza tutakubibona turi tugomba gusubira kugira amarondo kumwe kwa kera. Sibondagara Venansi yatowe ku mutumba wa Buhoro ati ubwo busuma ntabwo bari bamenyereye. Ubwo busuma biteye n'amakenga cyane nico gituma turaraduhagaze uza gutabara aho gatusanga handi hateye. Baza hica standi arongoye zone ya Jenda aremeza ko ubwo busuma ngo atari ubusanzwe ariko akavuga ko abajejwe intwaro bamaze gufata ingingo ngo zatumye umutekano muri kino gihe ngo uriko uriyongera. Ngo mwijoro mu kuma imituma itatu yavugije indoro ibintu twatumenyeye na gatoya. Ingingo tumaze gufatwa kugira ngo mugwanye ubwo busuma neze twaje tugira amatestation de résidence y'abantu baba ngaha mu gihe no micungarara ndetse n'ufise umukozi akaba ari baza kumwandikishiriza amwimanga yuko ari umukozi wiwe. Ico rero nico cyatumye imbere bica bigabanuka ubu nagahengo. Twamenyeshe ko abajejwe intwaro aho muri commune ya Mugongomanga bamenyesha ko abantu bashika kuri 10 bikeka ko bari muri iyo migwi ari bamaze gufatwa n'igipolisi bakarungikwa muri parke kugira ngo hamenyekane imvo n'imvano y'ubwo bugizi bwa nabi. Mariko Kirura rakenuye aka mu ntara ya Mwaro basaba abajeje intwaro n'umutekano gukora amatohoza kuri abantu bivugwa ko arabasuma abantu bamaze iminsi bakiyogoza muri iyo commune no mu micungararo yaho kubgaho abanyagihugu ngo bashobora kuba bafise n'izindi ntumbera atari z'ubusuma gusa. Abajeje intwaro basaba abanyagihugu kwirarira mu kurinda ko amatohoza agirica ashitseko. Mariko Kirura yarashitse inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu aho muri commune ya Rusaka barara bahagaze biturutse ku bantu bivugwa ko arabasuma biba ibifungurwa n'ivyambagwa. Abanyagihugu basaba ko ukuri kogaragara kuri uwo mugwi narijya ngo hari abamaze gufatanwa itonga. Aho bisho mutama deja harimo abafatanywe bari kwa maraso bari bambaye impuzu z'igipolisi mu kuza kwisha kandi bavuye baze bafatana mu gishambara bukeye kimeze nk'igisakoshi. Nimbuga itabamwicishije bayifise n'amaraso nyene abuzuye ku mpuzu. Ikindi giteye amakenga abanyagihugu aho muri commune ya Rusaka ngo nuko ngo nabamaze gufatwa ngo biyemerera bonyene ngo ko bagize umugwi munini ngo harimwo bakavantara. Kare hahora ubusuma bw'inka rero barateba busa n'ubwatuze mu bisanga ayo uwo mugwi n'umugwi banabone bafashwe baravuga ko ari benshi cyane kandi ngo baje ari giteye ngo baje ikamye ngo zishika 3. Numva rero twikintu twosaba leta y'u Burundi nuko umuntu afashwe yishe boca bamwica. Umuhanuzi wa mustanteri wa commune Rusaka ndiho kubgayo Rafaheri aremeza ko nawe nyene ngo bishoboka ko woba ari umugwi munini w'abasuma akavuga ko hakiri ko haraba amatohoza mu kurindira akaba asaba abanyagihugu ngo kubandanya birarira kuko ngo byagaragaye ko bituma umutekano wiyongera. Ni nguko tushobora kusanga ari abasuma babi bagize n'organisation yabo na cyane cyane bagize umugwi munini n'amatohoza kibandanye bahise ukwezi kose kurenga abanyagihugu batarara mu mazi mateze ko mufise inkuru z'imvaho z'ivyo bintu ngene byifasha. Turagisha n'abene igihugu tubabarira cyane cyane ko bataza kwirarira kandi rero muri iyi minsi birarira turabona ko hari ikintu cyahindutse. Twamenyesha ko amakomine abangamiwe n'iyo migwi bivugwa ko ari y'abasuma ari komine Mukike, Mugongomanga akaba ari mu ntara ya Bujumbura na komine Rusaka na Gisozi ziri mu ntara ya Mwaro. Muri wa mugwi bamwe bavuga yuko arabasuma abandi bakavuga yuko bataramenya ibyo bagona. Umuguvugwa mu makomine amwe y'intara ya Mwaro muri komine Gisozi abajeje intwaro baremeza ko abamaze gufatwa bakekwa ko bari muri izo nkozi z'ikibi ngo bafatanywe amafoto bambaye umwambaro wa gipolisi. Mariko Kirura ubwo bwoba n'umutima uhagaze bumaze ukwezi kurenga muri komine ya Gisozi biturutse kuri uyo mugwi wica ukongera ukiba ahi Gisozi no mu micungararo bituma umuntu wese yikeswe muri kino gihe muri ako karere atazwi aca ahagarikwa. Kuri uyu wa kane hakaba hari umusore Alexis Manirambona avuga ko aturuka ku mutumba wa Ruyange muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke twasanze yafashwe n'abanyagihugu ku mutumba wa Kirambi igisozi. Mahera narivye barayanyivye ingiye rero umuhungu umwe ankura igiteka ngo turondere ngo ndakwereka aho turondera akazi guca amahera make yazo gusubiza iwanyu